inyuma y'amareresi yagumye agaragara abasirikare canke abana bato bo muri AFC M23 imbwebwe za Sarambwe bemeza ko ari igitigiri c'ibihumbi 732 boba ngo barangije imyimenyerezo ya gisirikare hama ngo bajanwe ku mirongo y'urugamba. Ireresi n'ivyabaye biracisha ku mbuga ngurukana bumenyi vyateye impari nyinshi, bamwe bavuga ati na masanamu ya kera, eka abandi nayo na masanamu mashasha. Twihojeje ireresi agomba tubamenyeshe ko hariya hitwa Remera ni muri chefuriye y'abafuriru. Hoho abajene ngo biriwe barasombwa kuva ku munsi w'ejo. Izi mbwebwe za Sarambwe zaragiye ngo kubasomba ngo zibatwara ahitwa Icanzu, kandi kugirishwa ngo imimenyerezo ya gisirikare kugira batwagwe ngo ku mirongo y'urugamba. Tubamenyeshe ko imbwebwe za Sarambwe AFC M23 RDF inkotanyi abasogosi bama bafise ino strategy yo kwerekana igitigiri nyamwinshi armée numérique, cyo twita armée numérique, kugira ngo batere ubwoba canke bagaragaze ko bagihema bakiri bazima bagifise imbaraga ku mirongo y'urugamba. Ahane mu gihe misi yose uzokumva ngo twarongitse 9,000, 6,000, 5,000, ariko bagenda gukoresha ubwenge ukiyumvira imice iyihe bagiye gukuramwo abajene canke abasirikare. Mu mareresi mwabonye acana ko ariyo yari hano, biragaragara neza ko ari urwaruka ruto kuva ku myaka 15 kuduga. Ukiyumvira aho hantu babakuye abasirikare bangana n'ibihumbi 3,532 bikagusiga ubwenge. Ariko icemezwa coco nuko iruhande y'izo mpari zihari tugitohoza neza na neza ko igareresi ariyo canke ico gitigiri c'abasirikare arico, ariko aramakuru dukura aho muri chefuriye y'abafuriru ahitwa Remera, ko urwaruka rwinshi ruriko rurakugwa mu mazu kwiterabwo barigenda ritandukanye babatwara ahitwa Icanzu kubagirisha ikarasisi canke kubakoresha imyitozo ya gisirikare kugira babatware ku mirongo y'urugamba. Inyuma yaho ndabemere ko turiko turagira uko dushoboye kose dutohoze turabe ko irya video yoba yarigeze gucishwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko hari n'andi ma video agaragaza amakamyo arengana. Byose turiko turabikurikirana hagufi, ariko inkuru yoyo ihari yemezwa dutohoje hano mu buhinga bwa Flow Podcast TV nuko ahitwa Remera agwaruka ruriko rwasombwa ku bwinshi. Hanyuma iruhande yuko gwaruka ruriko rwasombwa ku bwinshi, nagomba ndababwire ko Tshisekedi yahuye n'aba diaspora b'abanyamurenge, aho bamusavye ko yokora ibishoboka vyose abagwaneho, kandi ngo asabe abakongomani, aravuga abafurero, ababembe, ababangubangu, abakongomani nyene dusanzwe tumva ko ari abakongomani batandukanye nabo bandi Paul Kagame arikagenda guteragira mu burasirazuba bwa Kongo, bamusaba ko yogerageza kuyaga n'abane gihugu ba Kongo bakagerageza kubatahura ko nimba abanyamurenge bariko barakora izo nkinamico atari abanyamurenge bose, hakiri abanyamurenge b'umutima kandi bo bemera ko ari abakongomani atari abanyarwanda canke atari abo batutsi kongore rwandophone. Igihugu c'u Rwanda na Paul Kagame ubwiwe bariko barakinisha ikarata. Ibi navyo bikaba bigaragarira muri no sanamu mubona hano twabashiriyeho. Uko niko bimeze iruhande y'abanyamurenge baba diaspora Tshisekedi yahuye nabo hiyo mu mahanga. Hari amapancarte canke ivyapa bifiswe n'abanyamurenge bo mu Minembwe hari bariko baravuga ko bipfuza gusubizwa mu gihugu cabo c'u Rwanda, bavuga ko bahenzwe kandi barushwe na politike ya Paul Kagame. Basaba leta ya Kongo irongowe na Son Excellence Chilombo Tshisekedi ko yokora ibishoboka vyose kugira bashobore gutahanwa mu ngo zabo, mu miryango yabo iyo baje bava hariya hakurya ya Kanyaru mu gihugu c'u Rwanda. Ibi navyo bikaba bigaragaza neza na neza ko ivyo twamye tubabwira kuva kera ari ukuri. Twamye tubabwira ko Paul Kagame n'igihugu c'u Rwanda inkotanyi muri rusangi basomba abana b'abakongomani, abana b'abanyarwanda bakabatwara muri Kongo kugira ejo baze bahabwa ama identité, kandi bishoboke kungene baronka masse niniya berekana mu makungu bavuga ati urana ko igitigiri nyamwinshi c'abanyamurenge baba Kamanyora, babi mu Minembwe, baba Mikenke, baba Mijombo, baba Point Zero, baba n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Murabona ko ari benshi. Rero turasavye mubareke abana b'abakongomani, ariko
gukina ino sene ni ibintu mu ntango mengo biroroshe, ariko ugiye kuraba iyo bigenda guherera bikagenda guherera mu mahonero, aho abanyamurenge rero basavye bavuga ati twebwe turabanyarwanda dushaka leta ya Kongo idufashe ibishoboka byose dutahe muhira iwacu. Murumva ko ari intambuko idasanzwe cyane gose. Iruhande yaho hari uturere twinshi cyane twagaragajwe n'igihugu cy'u Rwanda ngo bafise ingenga bitekerezo ya genocide. Reka base tuze mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV aho muherereye hose musanzwe mudukurikirana muri mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, hakurya y'Akanyaru mu Rwanda, mu karere ka EAC, muri Afrika, Amerika, Aziya, Iburayi, eka hirya nino kwisi. Amakuru yacu reka tuyahere hano iwacu mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, aho umuserukizi w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi muri Zambia azwi ku izina rya Honorable Eveline Butoyi yishikiye mu mabohero canke ahegeranirijwe kumbure abarundi vyitwa ko ari abasampavye badafise ivyangombwa. Aha ndavuga ni muri Rusaka nahitwa Chimbo Kaila centre Rusaka na centre Chimbo Kaila. Honorable Eveline Butoyi nko mukabona bibona mu masanamu hano ku gafoto hano yari yicaranye na bamwe mu ndongozi ziri aho ziyoboye aho abarundi bari bafungiwe bazira ko badafise ivyangombwa muri ico gihugu c'abandi. Aha rero nkabagira ko nkebura abarundi ndabavunira akagohe ko birashoboka ko igihugu wumva ngo ni igihugu ugendamwo ataviza, ariko kugenda mu gihugu ataviza ntibisigura kutagira passport, ntibisigura kutagira nimba laissez passer, ntibisigura en fait hari ibintu utegezwa kuba ufise mugabo na ico gihugu kiba kikubwiye tugenda sans visa. Visa nuruhusha rwo kuba aho hantu, n'uburenganzira bwo kuba aho hantu, ariko igitabo c'inzira ni igitabo kigaragaza ko winjiye aho hantu. Hamwe bakubita ikidodo bakavuga ati winjiye umunsi uyu n'uyu isaha iyi niyi, hama wasohotse uyu munsi uyu n'uyu itariki iyi niyi isaha iyi niyi. Ivyo nivyo biba bikenewe. Bagufashe nugira karanga muntu yaho hantu, nugira carte de résidence yaho hantu, nugira visa yaho hantu, nugira passport y'igihugu vamwo, nugira laissez passer y'igihugu vamwo, nugira document nimwe kugaragaza uburi umusampavye baca gufata uko babigombera. Ntubu uvuga ngo umurundi bavyumve, kumbure wo bivuga bakabifatira ku rurimi muri kuravuga canke ngo uri umunyarwanda canke umukongomane mu gihe atakikuranga na kimwe ufise. Rero nako ndabwira abarundi mukunda kumva cyane turakunda kumva ko icyo gihugu kijamwo sans visa, gacha bibaza ko sans visa égale sans passeport. No, ni mugende mwicunze kuko ibi nimwabirenga ko bizokwama bibashikira. Kandi igihugu gifashe umurundi atagira dokima, ndizera neza ko benshi bakunda kuvuga ati ovye bihungu nta migenderanire myiza dufise, twe abarundi dufise umutima mwiza, uzosanga hari abantu ngaha bagenda ukuntu nakuriya. No, s'il te plaît, umuntu wese afashwe atadokima afise nimwe muranga afatwa nkuko baba bajase kumwita. Bakwita umuteroriste, bakwita inkozi y'ikibi, bakwita iki, biba biteye amakenga. Batekerezwa kuraba kungene bagushira ahantu kumvo z'amatohoza. Rero dukengurukire Honorable Eveline Butoyi yakoze igikorwa kidasanzwe cyo kuja kuraba bene wacu b'abarundi bari muri izo situation zitoroshe, bari muri ivyo bihe bitoroshe. Turizera neza ko hamwe n'umubonano bagiraniye bagiye kurekugwa canke gutezurirwa. Tuve rero hiyo irusaka tugaruke hano muri Angola. Muri Angola hari inama idasanzwe yabaye ihuza Tshisekedi igahuza Obasanjo, yahora aramutswa leta ya Nigeria, hariho Nyasimbe. Aba bose akaba ari abarongozi badasanzwe, umwe arongoye Union Africaine, abandi bafite ibindi amabanga bagenda bakurikira barongoye. Bariyumvira canke benshi nabonye babaza aba bagabo babahuye kugira bagire iki, bahuye kugira bihweze neza na neza igikwiye gukorwa kugira hatsimbatazwe amasezerano y'amahoro. Ndavuga ivyasinwe ya 27 73 28 88
ntihenze bishigwe mu ngiro amasezerano y'Doha, amasezerano y'i Washington imbere ya Donald Trump, ivyayazwe Kenya, ivyayazwe mu mico igenda itandukanye, barabukungene vyoshigwa mu ngiro ataburyarya kandi bagatorera umuti urama amahoro n'iterambere urasirazuba bwa Kongo. Aha ico bashitseko ngo nuko hobaho cessez-le-feu iri immedia ngo vyihutirwa. Iyi cessez-le-feu yavuzwe kera, yavuzwe n'abasumba babakoranye, yavuzwe n'indongozi zigenda zitandukanye, sindabisuzuguye ariko nta cessez-le-feu izofa yarabaye mu burasirazuba bwa Kongo, kuko mu gihe misi yose bavuze habeho cessez-le-feu muza mu bigendereza, hama misi yose hariho strategie ya AFC M23 RDF basogosi Red Tabara zino mbwebwe za Sarambwe baca bakreya. Ico bakreye ni iki mubona ko itariki 9 bagaragaje ko hariho ngo isinzi niko bo bavyise ngo abasirikare bagera ku bihumbi 532 ngo bahejeje imyimenyerezo ya gisirikare bagiye gutwarwa ku mirongo y'urugamba. Ibi navyo bikaba vyabereye ngo ahitwa Icanzu, ngo bakaba rero babasomvye babatwara ahitwa Nyangezi, ariko hakaba hari impari nyinshi cyane zifatiye kuri rya reresi yagaragaye berekana ko ari wakoragira imyitozo. Benshi baravuga iyo reresi ni ya kera, ariko Jesse niko ndafatira ku reresi gikuru nuko ivyo bintu vyoba bihari canke bidahari, ariko ikaba ari inkuru y'ukuri, inkuru ari y'ububeshi, naho tukabandanya twibatohoreza. Nico gituma navuze ati nabonye biko birakira polemique, nabonye kuvuga ati ngo ni inkuru nzanye ngo ari shasha gusesangura canke tuyiyageko, ni inkuru mbona yiriwe ariko iravugisha abantu benshi, kuko jewe nafatiriwe n'utuntu tumwe na turiya, ariko mvuze ati iyi nkuru reka tuyizane, muraza kuza muri commentaire namwe muze mutubwire iriya video vy'ukuri ni ya kera, ari ya kera, ino nkuru nayo bimeze gute. Ariko inkuru yo yukwizerwa nko nako ndababwira mu ntangamarara, nuko hariya iremera aba ugwaruka rutari ruke ngo ruriko raburirwa irengero, abandi batwagwa ku nguvu, ngo batwagwa aho hitwa Icanzu kugiye guhabwa imyitozo canke ama-entraînement ya gisirikare kugira ashobore gutwagwa ngo ku mirongo y'urugabo. Bisigura ko iyo habaye kuraba observation ya cessez-le-feu ino imbwebwe za Sarambwe ziko zirategura ibitero nkuko basanzwe babikora. Muribuka muri Uvira abarundi bubahirije amasezerano ya Washington yasinwe itariki zini imbere ya Donald Trump, bo baca barasoboka baca baraza biyinstara muri Uvira, ariko birangira muri Uvira bahavuye nabi cyane. Ivyo mwabonye benshi biyumvira akavuga ati nigiki cyo bacarabaye gituma zino mbwebwe za Sarambwe ziva muri Uvira ubutaraririye. Rero nkuko nabibabwiye hari uturere twagaragajwe n'u Rwanda nyene bavuga ko turimwo ngo abafise ingenga bitekerezo ya genocide, barakasa utwo turere nkuko mukora bibona hano ku ifoto bavuga kano karere naka ubu nibwo burere bufise ingenga bitekerezo ya genocide. Aha rero nkaca niyumvira bavuga ko bagiye mu burasirazuba bwa Kongo kurondera aba FDLR, bavuga ko ingengo ya bitekerezo iri mu ba FDLR. None nimba ba FDLR bagiye kurondera mu burasirazuba bwa Kongo bakaba basiga abafise ingenga bitekerezo ya genocide muri mu gihugu inani mu Rwanda, bisigura tuno duce twose twuzuyemo FDLR. Nibabanze rero batahe mu Rwanda bafate zino FDLR zino bafise zino genga bitekerezo za genocide kuno babikrashije ku rutonde, babanze babaheze hama bagende muri Kongo barondere izo. None aba bafise genga bitekerezo ya genocide bari mu Rwanda indani, kuko iyi ni raporo ni statistique bakoze zakozwe n'igihugu cy'u Rwanda, bazikoze bisunze iki, bisigura ko ufise ingenga bitekerezo ya genocide ari intera hamwe ari mu FDLR. Nibabanze badiringe naba bari loko bari indani mu gihugu bari national mahokoni, hanyuma bazogende à l'extérieur du pays kuvogera ikindi gihugu barangije, kuko n'ibintu biteye isoni kuvuga ngo ukuraje kurondera afise abakoze genocide afise ingenga bitekerezo ya genocide kumvo zo gutinya umutekano. Ubuhoho kingo yamaze kubinjirana, ubu kaba genocidere mubana nabo kandi urutonda rubu mwagwigiriye mugiye kubikika gute. Nico bitanda babwira ati u Rwanda ruakora ibintu rukibaza ngo rufise ubwenge rufise technique rugiziki, ariko rugasanga ruriko rurivamo. Aha niho ucubonera IQ canke bimwe namarabwiye coefficient intellectuel, ukaraba eske iyi mikino bakina baba bazyo biriko biraja, iyi mikino bakina ntibabona ko ibarenze. Kano gakino rero bariko barakina, hari umugani bakunda kwati ngo inkubisi y'amazirano kiyara yakubise irayitarukiriza. Hari n'undi mugani w'abarundi bakunda kuvuga ati okay, ku mugani w'abarundi tubanze tuwihoze, ariko uko bimeze nuko biri, ibi bakora barabikora bikongera bikabagarukako. Rero ukina akine
kandi amenye ko ibi bariko barakora bitoroshe cyane, kuko urakora ibintu ukibazo yuko ubikora ku bantu batabika, ku bantu batarefreshisa, ku bantu batiyumvira, ni ibintu bipasa nyene ukavuga ati raporo niyi, ariko ugasanga ni ibintu ugarutse kuraba bigukora ko we wenyene. Nibari bazi ko nibayemera ko bakorana na AFC M23 bizobaberera uku bibamereye, ubako bariyumvira kubihakana vyaranse. Ubu naho baje kutwereka uduce nimba ari intara, nimba ari imiji irimwo abafise ingenga bitekerezo ya genocide benshi. Kaja niyumvira ahantu hari izi ngenga bitekerezo za genocide nkuko ku rutonde biri, hari ubwoko bugomba gukorerwa genocide bwinshi muri ubwo buce. Dukoresha ubwenge, ubwo buce bavuze ko ari ingenga bitekerezo ya genocide. Ingenga bitekerezo ya genocide bayipimisha iki? Hari appareil. Sivyo ndivyo kubona umuntu ku mazuru, mwabona umuntu ku rukoba, mwabona umuntu mudahuje ivyiyumviro atari mu nkotanyi, mugaca mubarengera ko ngo basingenga bitekerezo za genocide. Umuntu wese yopojeje Paul Kagame ni intera hamwe. Umuntu wese atavuze rumwe n'inkotanyi ni intera hamwe. Muzosanga abanyarwanda mwarabamaze kubera iki uko kwikanga ko abantu batabumvira, kwikanga ko abantu bose ari intera hamwe. Ariko su kuvuga ati ngo no kwikanga, ni strategy mweraboye neza iri strictire kugira muhonye abatavuga rumwe na leta ya Paul Kagame, abatavuga rumwe n'inkotanyi. Hari genocide iri silencieuse niko novuga iri kirakogwa hiyo mu Rwanda, kuko ibi bintu je ndavyumva gute umuntu wese atepuza ide y'inkotanyi ari umugenocidere. Ni gute umuntu wese aje en opposition ya Paul Kagame ari umugenocidere. Ibindi bintu mubita izindi strategy mukoresha, kuko iri jambo genocide ni handi twama tuvuga ko muri kamisha, ni handi twama tubabwira ati iri jambo genocide muraraba ko atari business yagize, bikabababaza kuko nta kuntu nakumwe ikintu cyose muvuga ni genocide. FDLR genocide, FDLR. James Kabarebe yararongoye igisirikare ca Congo, iyo FDLR iri muri Congo, kubera iki deployinze igisirikare cyose afise ububasha bagende bahonye izo FDLR zive muri ubwo buce, muzirasa muzikura muri Congo ziza mu Rwanda hama mucaki. Cyo tumari ibindi bintu muvuga mukibaza murahenda, hari umuzungu n'umwana wundi haga muravuga akamera nk'ubumva canke batahura kumvo zuko akashaka ubwo butare, ariko vyarangira ni ibi biriko birababako. Rero agomba ndabakengurukire, ndabifuriza kugira kugumbwa neza mu miryango yanyu. Ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Ciao ciao.